fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Mbungabunga Nkugaburire. Mbungabunga Nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. N'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Bakunzi b'ikiganiro Mbungabunga Nkugaburire turabaramukije kaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Kugira umwimbu uboneke mu gisata c'uburimyi hari inguvu nyinshi zitegerezwa kuja hamwe. Mu biganiro vyacu twarababwiye uko ifumbire ihingurwa n'uruganda fomi yongereza umwimbu mu burimyi igasubiza kanovera isi. Hari abarimyi rero bamaze gutera iyindi ntambwe yo gushira inguvu hamwe kugira bimbure vyinshi bizobashikana ku iterambere rirama. Abenegihugu bo mu ntara ya Kayanza, komine Matongo, bava ku mitumba ya Matongo, Mpemba, Mvumvu na Butuhurana bagiwe imbere n'imvukira ya komine Matongo, Gabriel Fsiri hamwe n'abandi bavuka komine nishira hamwe ry'abanyamatongo baba canke bakorera imirimo yabo mu mahanga baragiye hamwe bashira amatongo yabo hamwe kuva ku murimyi yifise gushika ku murimyi muto muto abo bita Abasangwabutaka. Baraheze bakurikiranwa n'abafundi b'indimo bongera bashigikirwa n'ihinguriro rihingura ifumbire fomi maze bashira amatongo yabo hamwe angana na hegitari 113 bakaba bashimishwa n'umwimbu bariko bararonka w'agatasi. Ifumbire ya karorero. Izine fomi irafasha abarundi n'igihugu mu gushikiriza ifumbire abene gihugu. Murabona nk'uwo murima duhagazeko w'ihegitari 280 murabona ko murima usa neza. Iyo umurima rero usa neza ukaba wizeye umwimbu umeze neza byerekana yuko ico twita ibyankenerwa bikenewe kugira umuntu arime biba vyagenze neza. Twese dukoreye hamwe fomi ikazana ifumbire kare abene gihugu bagakurikiriza impanuro z'abagoronome turabona yuko umwimbu ugenda neza. Tuvuga tuti rero iyi umwimbu tubona ni ikintu twokwishimira twese na cyane cyane abantu bose bagizemo uruhara harimo n'abazanye ifumbire fomi. Ifumbire ya karorero. Aha ni ku musozi wa Matongo aho batanguje isekeza ryo kwimbura ibigori vy'agatasi. Ibigori vyatewe hakurikijwe ubwo buhinga kandi bakoresheje n'ifumbire za fomi bakaba bashimishwa n'uwo mwimbu. Bavuye aho baciye baja gutanguza igikorwa c'iteragira ry'impeshi naho nyene bakaba bakoresha ifumbire y'imborera hamwe n'ifumbire za fomi nkuko yari yabigize ugatasi. Gabriel Fsiri akaba yari yagiye abagemuriye agaseke k'ifumbire ya fomi imbura hamwe n'imbuto zirobanuye z'ibiharage kugira bateragire kare igihe kitarabajana. Akanyamuneza kari kose kuri abo bene gihugu. Abarimyi bo muri komine Matongo bagiye hamwe muri uwo mugambi barashimishwa n'uwo mugambi baravuga n'iki ifumbire za fomi zabamariye mu mirima yabo. Umwimbu wagenze neza cyane, ibigori ni byinshi n'ukuri byarakunze. Dukoresheje iyo fumbire ya fomi tukongera tugakoresha n'umwavu w'ikirundi. Ibigori ni byiza cyane gose ntiworaba. Tugomba kwimbura abandi bariko barimbura ni byinshi cyane. Rero byarahetse gose kandi ni binini ni byiza, intete ni nziza, ntiworaba ni byiza gose kandi turabishima. Mwishira hamwe fomi turarishima cyane, iragahora riraza kuko ryaje kutwigisha gutera kijambere, tutera ku mirongo tukabagara tugafumbira bikagenda neza cyane turabishima. Batugiye imbere nabo nyene bagiye baratwiyumvira barabona yuko twari tumerewe nabi, hanyuma iyo bari baratwiyumvira ko imvukira z'Imatongo hariya hariho abaterambere bacotse ata kintu bikorako barimye ntibimbura. None twari kugira tubashira imbuto n'akabu turabe yuko bokwisununura ngo batera imbere nk'abandi. Jewe ndabonye akarusho kaba bantu batwiyumviriye ko ikimazi batumariye. Urabona ubu unye mw'iyi minsi tumaze iminsi tumerewe neza, naho tutajamwe ngo dusorome twaraza tukaraba inzara igacihera. Kubera mubona muri musa neza. Yego Imana ishimwe aho bizoshirikira hose tuzofungura.
baratwigisha ukuntu tuzobitera, tubitera ku mirongo ngo mutere 2 tubigira nk'uko batubariye, ariko raba byaciye bitera imbere, turabona yuko akarusho kariho batwigishije, kandi twege twari mu buzimine twari bwamenye kuri mukuru. Baduhaye ifumbire ya fo, yego, hanyuma bugira kabiri baduha imvura, barabona akamaro fomi yatugiriye, ubu ni sawa ntiworaba. Mbega kare mutaro ifumbire ya fomi byari bimeze ko byari bimeze nabigora. Je nivise ngo iryambere muri y'umurima we. Yego. Yego. Kare mwabigenza gute? Twararonka fomi. Twari utuntu dutera kure na kure tugaca twera tutaranahumura. Bagaca badamwe n'abana bagaca bahanyagurira hasi. Ariko ubu Imana ishimwe, Imana ibahezagera. Bamwe bo bati no bwa mbere twokaba turose umwimbu nk'uyu, bagashimira n'imvukira ya komine Matongo yabagiye imbere muri uwo mugambi. Mu mirima imeze neza cyane kuko tutarayibona iyo fumbire n'imbuto badufashije kugira natwe tuze tutere imbere, turime twimbure, nakarusho twagize neza, bagize neza twarose. Imana ibahezagire, icyo bashimira baronka umugisha, Imana ibahezagire cyane uyu mutima w'urukundo badukunze kugira natwe tutere imbere, kugira natwe turime twimbure nk'abandi. Imana ibahezagire, nibyo noshima nobashimira. Ndashimira leta nkozi, leta mvyeyi koko yabarungitse kugira ini wacu Matongo ni muvyeyi wacu nahezagirwe kuko Imana imuhezagire, yaragize neza kuko yadukurikiranye ahimiriza imbuto yaduhaye tuyibunge yere neza mu mahoro itekanye. Tuca Imana kirarinda n'abasuma n'abana bahora bakorakora bahabi wacu, baca Imana kirabazigama irabakingira ibatwononera imirima. Icyambere turashimiye abo bahinga bafumi, ahubwo muko bashimira ngo dukora twuko amashuri karenga tugatamba tugatarika, tugashimira na nyakubahwa Kizigenza umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, yavuze ati uburimyi nibutera imbere umufuko uronke amafaranga, umuryango uronke ivyo ufungura. Uyu munsi ku mutumba wa Matongo byaba biri nko ku bice 80 ku mwimbu w'ibigori kwijana. Twasaba ko yimeshi nayo tuje kwijana ku mwimbu w'ibiharage. Twarahimirijwe yuko gutera ari kivunga carimwe, mu kuronka imbuto tukazirongera rimwe, tugashinga isango y'iguterera rimwe, bose bakavyumva kumwe, tukavyumva kumwe, n'abaterambere kwa duzwe bidashoboka barabishitseko. Aho twagize n'uburyo bwo gutera mu runani tugafashanya, abaterambere bakadufasha natwe tukabafasha. Nukuri turashimije na kwijana ku ifumbire ya fomi twaronkejwe, twasanze yongera umwimbu gusumba, kuko wakoresheje fomi ntiyopfa yibagiye kweza n'isaha. Ahubwo tubasaba nk'uko imvukira zitanze zikaturonsa ifumbire hakiri kare ku nguvu batanze, turabashimira tukabakengurukira, tubasaba n'ubu ko twama hagufi, kuko mbere nshimitse ku mutumba wa Matongo tuzi ubwa mbere mu gutera kare. Iyo bicitse tugacererwa kuronka ifumbire bituma n'umwimbu utera ugirane ugabanuka. Mugo turonse ifumbire kare biradufasha mu gukora ibikorwa hakiri kare, bigabanya kakajagari kukuja kurondera hariya na hari ifumbire, bica biduha inguvu kugira ngo tugire ku runani rumwe no ku murongo umwe. Gabriel Rufyiri yabagiye imbere muri uwo mugambi, arashimishwa n'umwimbu bariko bararonka, agashingira intahe ifumbire za fomi kuko zabafashije cyane mu kugwiza umwimbu. Mu bisanzwe bavuga ngo akuzuye nikamurikwa,
kandi kuvugisha amajambo gusa atari ko babiboneka babigoye. Mu gihe twatanguza uno mugambi hari mu gatasi gaheze, ubu uye bijya muvuye kuraba by'ibigori ni vyarimwe bihakoreshejwe ifumbire ya fomi. N'ubu uya mw'iririma ry'imeshi hariyo twaguze, hari n'iyo fomi yaduterereye. Ivyo rero mwabonye yuko hari imigwi y'abantu nikora bifasha. Si ivyo vyonyene, murabizi neza yuko leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije nabone nukuri batafashije batakoze kugira ngo bishobore kugenda neza. Ubu rero hiyongeye ko cya kigo anakope naco cyagiye kugira ngo kije gifasha kugira encadrement, kandi na fomi nene yatwemereye gufasha muri encadrement. Ivyo bintu je nibaza yuko nivyange n'umukuru yamariko aravuga synergie, la coordination, gukorera hamwe. Abasangwabutaka ku masite ane, site yo ngaha mu Bukiranzuki, site yo mu Kibaya, site yo ku Ruhunda, n'iyindi site iri ahantu ngaha nibutse neza izina. Ayo masite yose yarateragiye ibigori bararima, kandi bose mwumvise ko bavuze yuko bari bwa mbere mu buzima bwabo bashobora kwimbura. Ubu rero bagira bashira imirima hamwe, bashira umwimbu hamwe, hanyuma bashobora guma batera imbere. Rero mu ijambo rimwe bose nta muntu batagize muri mwa bino bintu. Intwaro bene gihugu, intwaro fomi, bose bakoreye hamwe. Ivyo rero nivyo twipfuza urwo runani, rero twifuza ko banza kugira imbere, kuko ibi bintu bifise umugambi n'intumbero imwe, nukutera mbere hamwe n'umubano mwiza mu bantu. Nivyo bibiri bitera kugira hamwe. Musitanteri wa komine Matongo arashimira ishirahamwe fomi ryabahaye ifumbire rurangiranwa mu kugwiza umwimbu. Turakengurukira cyane ishirahamwe fomi ku nkunga yaduteye kugira ngo dufashe bantaho nikora bari kuri iyi mitumba ine. Ubu baravuye kw'iryo zina, navuga ko bavuye kw'iryo zina kubera fomi yaduterereye umwavu. Bobone bari bafise amikoro make ntibaronka ingene bagura umwavu, ariko kubw'ivyo baragiye hamwe bararima co kimwe n'abandi, barimira igihe kimwe, baraterera igihe kimwe, babagarira igihe kimwe, bafumbirira igihe kimwe, kuko igiterwa c'ikigori kirakenera ifumbire kenshi. Ivyo rero vyarakozwe, ari naho twaronse umwimbu mwiza, turawukesha cyane fomi yagize icidufashije. Uwaje aserukira amakoperative nawe yaciye abasigurira ibijanye n'amakoperative kugira ngo ku ntambwe ikurikira batangure kuja muri ayo makoperative, gutyo bungura ubumenyi bwo kurima kijambere, kubika umwimbu neza no kuwuhingura. Musitanteri wa komine Matongo akavuga ko mwaka w'irimuza bazokorera uwo mugambi muri komine Matongo yagutse, kuko bamaze kubona ko bishoboka. Agatera kama bafise ico bafasha muri uwo mugambi n'ishirahamwe fomi ririmwo kongereza inguvu kugira ibikenewe byose biboneke, kugira uwo mugambi ukunde. Tukanasaba abo bubahwa barongoye fomi ko n'ubundi bobandanya bazodutera inkunga, kuko uwo mugambi twagize ku mitumba ine dushaka kuwagura ku mitumba yose 35 igize ikomine nziza ya Matongo. Ndetse ubwo izoba iri komine yagutse muri sezo A y'umwaka uza, azoba ari komine yagutse izoba igizwe n'imitumba 89. Navyo ivyo bikozwe mu iyo mitumba yose vyohesha ishusho nziza komine yagutse ya Matongo, ndetse bigatuma haba iterambere muri komine, mu ntara, ndetse no mu gihugu cyose. Rero nk'uko fomi yabigize kwino mitumba ikadutera inkunga muri sezo A na sezo B, turayitumiriye iratera inkunga abashize hamwe amatongo kugira ngo biteze imbere, tudasize inyuma n'abafise amikoro make. Eka n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kayanza jeje iterambere arashimangira ko ifumbire ya fomi ari ngirakamaro, ntawo bacubahuka guteragira imbuto yiwe adafumbije ifumbire ya fomi. Nk'abajeje intwaro bo gw'intara ni igikorwa dushima cyane,
niho dushima cyane kuko tubona yuko caje gusahiriza abarimyi. Ivyo rero habonetse ishirahamwe rishigikira abarimyi rifata mu mugongo abarimyi kugira mu ntumbero kugira ugwiza umwimbu, twebwe biradushimisha cyane kandi biradunezera cyane kuko bavyerekana yuko ryashirahamwe naryo rishigikiye mu iterambere ry'igihugu. Turabishima kuko ubu unyi iyi mitumba ine duca tubona yuko igihe kire cogenda neza yuko ubwa mbere na mbere bazori makara, ubwa kabiri yuko umwimbu ziyongera. Ico rero turagishima cyane, ahubwo nuko yabivuze kare bibandanije hakazaraboneka abandi bavuka mitumba canke bavuka mu komine bagenda bashigikira abarimyi mu bwo buryo. Turabona yuko gushika kwiterambere gushika kuri yambona kazoza 2040 igihugu cifashe niyo bitembeye mu 2060 byo bamwanya muto y'icane, kuko iyo umwimbu uduze abene igihugu baratera imbere kuko bafise ico barya baratera imbere kubera ko nta nzigo nta shavu kandi hacaba gukora n'ibikorwa by'iterambere. Erega natwebwe mu ntwaro birashobora bituma tworoherwa kuko hagiye urongoye umuntu ashonje ivyo mubwira byose ntavyumva kandi ntasubira no kubaha. Mugabe avuze ati okay je ndataha ndafungura ikaco nyene ndakironka, birumvikana yuko acakorana neza n'intwaro kandi iterambere cyo twishikako mu mwanya mutoye. Usanzwe ifumbire ya fomi uno munsi isi yacu yaramaze kumenyera, urimwe utayishizemo ntaco wimbura, naco gituma wumva tuguma tuhimiriza cyane yuko ahubwo fomi tufasha ikaza irayigwiza hakiri kare mu mwanya mwiza kugira bidufashe yuko abene gihugu baba bayikeneye bayironka mu gihe ciza cyo kurima. Fomi ibonetse kare irafasha mu kugwiza umwimbu kubera ko isi yamaze by'ukuri kumenyera iyo fumbire. Ifumbire y'akarorero. Ifumbire fomi niko rufunguruzo rw'ifungurwa, ntawayifumbije ngo yivuze icafungura ni faranga mu mufuko. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko ku mwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wa museseka rugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Icivugo c'ihinguriro rihingura ifumbire ya kanoveri ivanze imvaruganda n'imborera bijukiye kuyikoresha bagakira inzara n'ubukene. Ngira nayo wampaye kurya no kuryama ndyamanya gahiye, ihinguriro ry'ifumbire fomi dufatanije urugendo n'urugamba gukurwanya inzara y'inziragiza, dusezerere kuzera inze na karaka muntu kamariyagwe. Ni ihinguriro rihambaye kandi rihimbaye rihuriramwo abahinga bize ubuhinga bwo guhingura bahinyuje kugira ngo bahindure isi yasinzikaye mu kuyikorera ivyikeneye kugira ngo yimbuke umusesekara. Iryo hinguriro mwumva mvuga nivuye inyuma mu guhingura ryatanguriye mu ntara ya Bujumbura komine Mutimbuzi muri zone ya Maramvya. Barara barakora atawukorera ijisho bagakorana ishaka ngo bashikana abarimyi aho bashaka, narirya bari bashasha ifumbire ikwiye bakire ya ntica ntikize bakura mu makungu ikagira kuba nke no kugurwa ibitagenda ugereranije niyo twihingurira ku giciro kitavuna, aho leta ari yitama mu kwitangira umurimyi akarima atari y'imbuto agatera tabanje kwita muziko. Abarimyi basezerera ifumbire mva makungu yagugu bitagenda kandi ari nta kigenda mu kongereza kanovera kisindimwa. Ihinguriro fomi rakingira ingendo ndende no kuguma ku mirongo rikarenga barondera ibiro bibiri batari bunabironge, bakahirirwa bakaharara bwaca bakabacira umwano babaciye amaboko. Kira noneho caraciyemwe muri fomi ifumbire wifuza n'umufuko wawe. Kabiri ryosha kafashwe nkama muri fomi nakahe nuko isukari ya kare abarimyi barari kwakiri karakamo ntigaterwa giturumbuka mu kwiyandikisha babatera kamo mu bimenyesha makuru kwikiranga minsi cyo kuri avansi bakivira hasi bagasigurirwa buri munsi kwa yasigaye bo kwisuganya bakayasimba nisize nigira imitararengana abo vyagoye bakabongera ikiringo cyo kurihirima nitera bitaratumwaka. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko ku mwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wa museseka rugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Hinguriro ry'ifumbire fomi niryo
ryabaye bitumwa ko mu gutabara no gutunganya amatungo aho yarageramiwe n'ubukarihe bw'isi ari wo mu rurazi urangwa n'ishinga ibishurushuru n'isotera byateye itituka ry'amatungo bahora bimbura bakabura ico bahamburira niyo muri fomi biva inyuma bakavugutira umuti wishwagara iyo ngwara y'umungwarara maze vya bishurushuru ryashinge n'isotera birisoza haseruka ikura suka ibifurifuri n'imibere icanze n'icanda arico kimenyetso c'itongo ryongeye gutora itoto n'ibitungwa bito bito bihatorera ikirirenza maze gwa rubanza rumwe rumara zibiri hinguriro fomu zira amahinyu hingura wahinyuje ingeri igenewe ibiterwa bitandukanye kugira ndagutake ni wowe wavyiteye ngo utazire gitandara c'igitangaza ugereranywa na gitare c'intateka ni wowe wateye iteka amatongo agatonyanga itoto mu ntara zitandukanye kuva utanguye gutanga iyo fumbire fomu ufadikanije n'abafundi b'indimo intwari vyitwararitse bakorana n'amakoperative mushize hamwe n'amashirahamwe n'abashakashatsi abarimyi bariruhutsa nta ufumbiza imburabura umwimbu abatangara bagataha zirayoye n'abapfa ivyo bayoye bagafatiye ibinyantete bakayiteramwo ibinyamikerera nayo wateye ibinyantete akitwararika totahaza hageze mw'ibagara si ibigori si umuceri si amasaka byose usanga ari bisaka bisayangana itoti cibagiwe coco ni fomi bagara kubiraya birara biravyibuha uwavyitereye bikamutera kanoti n'umwete wo gutera ibindi n'intambwe ntangero uteye mu guteza ingero zagezwe atari kugereranya n'amatongo acatekana inkukuri gakura meza maze amazi n'akayaga bikiyagambya mw'isi ndimwa nayo umurimyi akaririmba mwiyimbura hewe hinguriye fomu uri bikorwa nturi bikora kosha ukora ibikora inka muvyo ukora amakori ntukora ko ngo uyikoreko ukora ibikomeye mu kigega ca leta mvyeyi itavugira muvumbu kumuvumba ariyo leta nkozi idakorana na bakaboka aho vyakabereye ni kera komera nka gukora ibikomeye mu kigega c'igihugu kiguma kibomboka hinguriro gifumbire fomi warabaye rurangiranwa mu kurandurana n'imizi nzigo y'inzikira mu gutanga akazi kazira akazina n'akazuru mama ngo renguka mwana wa mama reka nturikajyanisha miryango ingo zakwiyegereje zarogoroye inzara n'ubukene bikomeza kwikumira hinguriro gifumbire fomu vanga imvaruganda n'imborera kuri bikorwa tuzokorana ko wamana amateka n'amategeko ntujana nyabahururu urumuhuza w'abahinga n'abene gihugu bahurira kwisuka musenda sari mushariza sahani urumuhuza w'abahinga n'abene gihugu bahurira kwisuka musanzaza bisaka nibisanze hagasayangana imirima ngira kamaro he kuri hinguriro ry'igihangange ntiwihaye ihangiro ngo riguhange hageze aho uhangara amahanga ngo ahage bandanya wagura inganda nguteye za Rutana na Tanzania komeza ariyo mu karere nta ntarutariraye urajwe ushinga no gushikana iyo fumbire mu makungu tuyikuremo ya mafaranga mva makungu maze ayo twakoresha mu kuyikura muri ayo makungu akora yindi migambi ganitera mbere y'u Burundi bwifashe bufasha aho gufashwa Burundi bwitekana itekane buteye imbere buterezwa bugaterera aho guterereza dufatane mu nda dufatane urugendo n'urugamba gwo kurwanya inzara y'inziragiza dusezerere kuzera inze na karaka muntu kamariya gwe ifumbire fomi niko rufunguruzo rw'ifungurwa ntawayifumbije ngo yivuze icafungura ni faranga mu mufuko yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa musese karugasese kara kwisoko nabisumamwe bagasumiraho bisumika Fami ifumbire y'akarorero abarimyi rero bofatira akarorero kuri abo bene gihugu b'Imatongo kugira ngo igisata c'uburimyi kirushirizeho gutera imbere Uburundi bushobore gushika kumbona kazoza yabwo yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa musese karugasese kara kwisoko nabisumamwe bagasumiraho bisumika Mbungabunga Nkugaburire Mbungabunga ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi n'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega